Muri akati Burundi turabazwa cane n'inyifato y'abatwara amabohero aho usanga bankira abanyororo kuja kurondera abaganga hanze y'ibohero, ivyo bakabikorera cane cane abanyororo bakurikiranwa ku vyaha bifitaniye isano na politiki. Aha twovuga nk'umuntu afungiwe mw'irero rya Rutana, Colonel Laurent Niyonkuru, akurikiranwa muri dosiye ijanye n'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, aho afise ingwara ategerezwa kurondera umuganga avura ivy'amaso. Uwo nawe ntawe uri mw'ibohero, eka mbere n'inyuma y'ibohero muri Rutana ntivyoroshe ko yomuronka. Baramubuza rero gusohoka, bakavuga yuko ata bapolisi bahari bo gushobora kumuherekeza. Mbere ku vyerekeranye nawe baramubwira yuko kugira ngo asohoke ibohero ategerezwa kuba ari mu modoka y'utwara igipolisi mu ntara ya Rutana. Mu bisanzwe igikorwa co guherekeza abanyororo gikorwa n'abapolisi bacunze ibohero, abo nibo baherekeza abanyororo mu gihe baba bafise igituma basohoka ibohero kugira ngo baje hanze ari kwa muganga canke ku yindi mvo. Twebwe rero muri akati Burundi tubona ko ari ihonyanga ry'amategeko, cane cane ni ihonyanga ry'amategeko mbere y'igihugu, twovuga ingingo ya 33 y'itegeko riraba itunganywa ry'amabohero mu gihugu, eka mbere n'amategeko mpuzamakungu ivyo bita règle minimale de protection des prisonniers, aho tubona yuko ayo mategeko bayahonyanga nkana amagara y'abanyororo nayo akabandanya yifata nabi. Turasavye rero uwutwara ibohero rya Rutana ko yokwikubita agashi akubahiriza amategeko mu kurekura Colonel Niyonkuru Laurent ndende yivuze ku muganga abishoboye, hanyuma kugira ngo amagara yiwe ntabandanye ageramirwe.